Turongeye kubaramutsa nshuti namwe bakunzi bibiganiro by'imbonesha kure GCTV. Turazi ko muri benshi mudukurikirana, hari abadukurikirana abari mu Burundi, hari n'abandi badukurikirana abari mu mpande zitandukanye z'isi, harabo tuzi ko bari ko baradukurikirana bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari n'abandi bari muri Australia n'ahandi ku migabane itandukanye y'isi. Ni muri ca kiganiro twongeye kugaruka, ikiganiro c'amagara y'abantu. Urabona ko amagara y'abantu ari karahara mu ruganda ntibacura. Rero ni ikiganiro kidasanzwe aho dufise umutumire yama atwitaba, ego Emmanuel, turi kumwe muri studio. Turabahaye kaze rero kugira ngo mubandanye mumenya byinshi kubijanye n'amagara y'abantu. Rero jewe ndi Sibomana Pensier, je ndi kuri micro, turi kumwe na Emmanuel, niwe mutumire wacu dufise. Ego tugiye kuvugana aturabire hamwe ibijanye n'uruhara rw'ibipimo byo muri laboratoire kubagiye kubakana. Mbega uruhara rw'ama laboratoire kubagiye kubakana n'uruhe? Harakamaro ko kwipimisha kubagiye kubakana? Mbega nizihe ngaruka zo kutipimisha kuri abo bantu? Mbega n'igiki laboratoire zishobora gufasha abo bantu bagiye kubakana bakaba bazituye? Ivyo nibindi nivyo tugiye kurabira hamwe. Uyu rero muganga ni no muhinga nonuse mu bijanye no gupima indwara, araja kuba ari kumwe natwe. Mu minsi yahera twari twagiranye ikiganiro ku bijanye n'indwara zidakunda kwibonekeza, indwara abantu benshi kumbure bashobora kugendana ariko bakazisuzugura cyangwa se ntibaba bafise ubumenyi kuri zo. Uyu munsi rero tufise ijambo dushaka kuvugana, twiriyumviriye mbega abantu ko twumva ngo baraja kwipimisha kwa muganga, mu by'ukuri baza kwipimisha iki? Kuko umuntu aza kwipimisha abafise ibimenyetso by'indwara. Rero na cyane cyane uyu munsi dushimikira kubagiye kubakana. Abagiye kubakana hari gihe biba ngombwa no mu masengero bakabasaba ibipimo byo kwa muganga, ariko umuntu akibaza ati ibi bipimo byo kwa muganga ni ibyiki? Ko umuntu bavuga ati jewe ndakomeye, nta mpamvu yo kuza kwipimisha. Umukobwa akavuga ati na jewe ndakomeye, ahubwo bakwiye kuduhezagira. Mwebwe nk'abanonosoye icyo gisata cyo gupima indwara muvuga kwiki? Murakoze, nagomba munyemere mbanze mvuge impamvu kino kiganiro kiraba abantu bose, kuko hari igihe abantu bashaka kubaza ko turiko turayibwira abantu batarubaka, ariko ikiganiro kiraraba abatarubaka cyane cyane uko nibo bazorabwa n'ibi bintu, ariko kandi nabubatse birabaraba mu mpande zibiri. Ko uruhande rwa mbere barashobora kuba bafise abana bimirije kubaka, cyangwa barashobora kuba bazobagira muri kazoza. Ku rundi ruhande barashobora kuzoba bahagarikiza mu bita abapare canke marene babageni. Iki kiganiro kirongeye karaba kandi cyane cyane abakozi b'Imana bo bakira abageni, bakabigisha, bakabarungika ku ivuriro, bakagarukana inyishu amagafata ingingo kuba sezeranye. Kuvuga yuko umuntu wese ariko akurikirana kino kiganiro ku buryo cyangwa bundi bino bintu tugiye kuvuga biramuraba. Hanyuma rero kangire ko mvuga yuko abantu bagiye kubana cyangwa bariko barategura kubana mu bisanzwe bategerezwa guca kwa muganga kugira ngo babanze basuzumwe kubw'ineza yabo no kubw'ineza yakazoza kabo. Impamvu y'ibi bikorwa bifise impamvu zibiri nyamukuru. Impamvu ya mbere no kugira barabe yuko umwe canke bose batoba bafise ingwara zishobora kuzokwandukira uwundi canke zishobora kuzoteza ikibazo muri kazoza. Ariko kandi impamvu ya kabiri no kugira ngo bashobore kuraba yuko atabintu bafise mu buzima bwabo uyu munsi byoba atari ingwara ariko ejo bizotera ingwara, imwe bita mu Faransa facteur de risque. Bishobora kuba uno munsi ataco bimuteye ikibazo, mugabo ukubimenya imbere y'igihe bifasha ko birinda, kuko bishobora kuzobatera ibibazo muri kazoza. Ibi rero urumva abantu bose bafise umugambi wo kubakana bategeza kuvyitwararika, kubera birababaje igihe umenya ibintu mwaramaze kubana, cyane cyane mwaraciye imbere y'urusengero mukavuga ko muzobana ubuzima bwanyu bwose, mukaca muhura n'ikintu mutari mwiteguriye, bice bigorana ko muhava muvana canke mubandanya kubana. Ni byiza ko tubimenya hakiri kare. Ukiraho hariho uvuze facteur à risque, no kuvuga ibintu bishobora kuzobateranya kandi mwari gushobora kubikemura hakiri kare, umuntu akamenya situation y'uwundi. Mwogerageza gutanga uturorero tumwe tw'ibintu kumbure
abantu bashobora kwirengagiza kuza guca kwa muganga ngo bapimwe hanyuma ugasanga birazanye ikibazo mu miryango mu nyuma. Ego mu bisanzwe uko bimeze nuko iyo abantu bagomba kuja kubana barashika kwa muganga hanyuma bakabanza bakumvirizwa bimwe bita consultation mu gifaransa. Mu kumvirizwa niho umuganga ariko arabumviriza, hariho ubwoko bw'ibintu bishika kuri bitatu aba ariko araraba. Icambere aba ariko araraba ibintu vyerekeye umuntu ku giti ciwe. Ahantu tanga uturorero nko mwabisavye, nk'akarorero arabanza akaraba imyaka. Kubera murabona ko uyu munsi ibyo gukundana no kubana bisigaye tutabimenye uko bigenda gose. Ushaka gukubitana n'umukobwa w'imyaka 18 abanye n'umutama w'imyaka 50. Yego. Imyaka ntibikirabwa cyane. Ariko igihe uje kwa muganga ntibakubuza kubana kubera ko afise imyaka myinshi. Ari gusa baragusobanurira ico imyaka ishobora konona mu bijanye n'ubuzima bwa kazoza. Ko rimwe na rimwe hari igihe abantu batamenya n'amakuru akwiriye. Kurabona nk'ubu hari abantu bavuga ngo umugabo maguma avyara mu buzima bwe bwose ngo naho abashaje, ariko sivyo. Iyo umugabo amaze kurenza imyaka 35 kuvuga ko urugenzo rwiwe rwo kuvyara ruba riko ruratera rugabanuka. Ahantu nagira ko mpanura yuko mu by'ukuri uwo vyokundira byo wese umusore imbere y'imyaka 35 kubera nitwogumana ivyimviro vy'uko naho azoba ashaje azoguma avyara. Ibi nibaza ko cyohava kiba ikindi kiganiro cyo kwerekana ingene uko imyaka iduga niko utakaza urugenzo kanaka rwo gushobora kwibaruka. Ariko aho nyene bo abagore turazi yuko baca imvyaro ikimwe bita menopause mu gifaransa ku myaka 45 niko ibiharuro vyerekana. Kumbure naho hoba hatoba habuze utundi duparticularité, ariko myaka 45 akaba araciye. Umugabo turamaze kubabona abagabo babandanya no kuvyara nabo bigeme ba 18 bagenda kubakana nabo turabona yuko bavyara kandi umugabo afise imyaka 50-60. Mwashatse kuvuga iki mu by'ukuri muvuze ngo umugabo ntabandanya kuvyara kandi dufise ibimenyetso bifatika by'abavyaye mu myaka ikuze? Ego sinavuze yuko atavyara, navuze yuko amahirwe yo kuvyara agabanuka kubera nk'akarorero bimwe bita no vyita amasohoro, sinzi ko ari kirundi cyane canke sperme. Iyo intanga intanga baba bagombye kuvuga ry'amasori yarimo abo ntaco ngira ngo nico cyumvikana. Nk'ubu baravuga yuko umugabo iyo amaze gushikana imyaka 35 buri mwaka hagenda haragabanuka ko ubusa n'ibice bitatu amamililitiro ubusa n'ibice bitatu agenda aragabanuka kuri gwa rugezo rw'intanga ziwe. Hanyuma uko umwaka ugiye hagenda haragabanuka ko ibicindwe kwijana bya mobility, nuvuga uko yama spermatozoide yama cellule avyara uko anyaruka bigenda biragabanuka ko buke. Nukuvuga abatwumviriza ntibumve yuko navuze yuko umugabo afite imyaka iri kiragenda yuko abatavyara, ariko ni kimwe mu bigabanura amahirwe yo kuvyara. Rero ntabwo bama bavyara ubuzima bwabo bwose, aho bikundiye bo bigera hakiri kare. Hariho amakuru tugize iminsi twumva kandi amenyerewe yuko uko umuntu asaza ariko n'ubushobozi, reka mvuge umwana azovuka ku muntu ku mupapa yamuvyaye ku myaka 25-30, n'ubushobozi bw'umwana yavutse ku mupapa w'imyaka 60 butaba bungana, ubwenge inkomezi zo mubiri badashobora kungana, kubera ko ujye bavuga yuko ashaje uyu nawe bavuga yuko yaragikomeye. Ubivuga ko iki nk'umugabo? Oya jewe sinahava nemera n'ivyo bintu. Ushiko no munsi kiretse hakozwe icigwa kikavyerekana ko iyo bari facteur iyo bari kimwe mu bituma, naho ubundi ni ibintu bitandukanye kubera iyo hageze ibyo by'ubwenge k'umwana amera aho tuba twavuye mu vyirondoka, tuba twagiye muri mu vy'uruherekerane mu bita mu Faransa genetique. Umva ni ibintu bibiri bisa nk'ibitandukanye. Ego hanyuma twavuze yuko iyo umuntu agiye kwivuriro baraba ubwoko butatu bw'ibintu. Icambere narimvuze ko babanza bakaraba ubwoko bw'ibintu vyerekeye umuntu. Aho natanze akarero k'imyaka barabanza bakaraba mbega uwo muntu mu by'ukuri mu
buzima bwe bwa misi yose ntabwo yari asanzwe afata ibiyayuramutwe mbega uwo muntu ibiro vyiwe kubera ibiro navyo nyene birimwo mu bimwe navuze bita facteur de risque bishobora gutuma muri kazoza umuntu agira ikibazo mu vyo kurondora naho nyene ndashaka uhagaruke ibiro gute nka jewe ibiro vyanje atari kirenga ushatse kuvuga yuko bishobora kunteranya n'umukunzi wanje tuzokubakana canke abafise ibiro byinshi bo bateranya gute ibyo hari cyo nibaza yuko vyogira ico bifashije ku miti kwa muganga niho mbona barinda kubaza ibiro narigombye kuvuga yuko kubera muri rusange y'abantu bubakanye nivyo haba harimwo igikorwa kimwe cyo kushobora gushitsa ivyifuzo by'umubiri byo kurama amabanga y'abubatsi mugabo hari ikindi gikorwa kiba cinyegeje aho bijanye n'ivyo kurondoka y'abagabo cyane cyane iyo bafise umuvyibuho munini ivyo kuri ibindi ko ndavuga biharurwa iyo baharuye kimwe bita indice de masse corporelle ugafata ibiro byawe ugashira kuri taye kureha iyo bigabuye ugasanga birarenga 30 uba wamaze gushika mu rugero rw'abantu bafise umuvyibuho munini kandi uwo muvyibuho ushobora kugira ingorane muri kazoza kujyanye n'ivyo kurondoka rero ibyo byose igihe waje kwa muganga barabanza bakabiraba si mu ntumbero umuntu ahure neza yo kukubuza kubana n'uwakunze ako ni mu ntumbero kugira ngo bakubwire inama kubwire bati ibi bintu mubikwerekeye we ubwawe hari ibintu ushobora kuraba ingene uko bigenza akaguha impanuro kugira ngo ejo ntibishobore gutera ikibazo kuko birashobora kutagitera mugabo kubera ko tuzi ko bishobora gutera ikibazo ni byiza yuko abageni babimenya hakiri kare bakavyitegura kandi bakabaho babizi neza cyane hanyuma umugwi wa kabiri w'ibintu bararaba bimwe ibyo no kwita ibiherekanwa bivuye ku muryango bararaba mbega abo bantu bagiye kubakana byo bita heredite ego mu miryango iwabo mbega nta ngwara zandukira boba baragwaye mbega abantu bagiye kubakana bo nta ngwara zimwe zitwara igihe kirekire bimwe bita maladie chronique boba bagwaye mbega ntawo bagwaye diabete muri bo ntawo bagwaye ivumbuka ry'umurindi w'amaraso riri hejuru hypertension arterielle kuko izo ngwara iyo hari umwe mu bagiye kubakana boba bazifise ni byiza yuko uwundi amenya yuko azifise hanyuma bagahabwa impanuro zingene babana kuko ni zimwe mu zishobora gutuma nazo nyene muri kazoza ugasanga zirabaye intambamyi ku bijanye n'irondoka hanyuma barongera rero bakaraba ingorane zifatiye ku by'igitsina navyo nyene kubera uyu munsi kubera iterambere hari igihe rimwe n'imwe abantu bagiye kubakana usanga baba baramaze kuryamana baba bazina ariko barahonjeje ariko kandi hariho n'abandi baba barifashe ubuntu baba ivyo bintu batarabiraba ariko kandi no kuri abo bitwa ko baba barahonjeje ntibaba bafise ubumenyi neza ku bijanye n'ingene ivyo bihimba byabo by'irondoka bimeze rero umuganga ariko arabumviriza ubwa mbere aragerageza gutohoza no gusuzuma arabe mbega nta bintu muri kahise vyoba vyarabaye ku muhungu cyangwa ku mukobwa ugasanga rimwe na rimwe birafise ingaruka mbi vyoshobora kugira ku buzima bwabo bagiye kubana nk'akarorero hariho ibice bimwe vyo muri Afurika no mu Burundi hariho abantu bafise ivyiyumviro nk'ivyo umukobwa kugira ngo bamurinde bagenda bakamugira ibi twita ku mugabo ngo gusiramuye usanga no ku bakobwa ugasanga umukobwa yarasiramuye ivyo bintu wewe uri umuhungu mugiye kubana n'umukobwa yasiramuye nimba atavyuzi muzobana mu misi ya mbere mugabo ni wabibona mwarabanye utarubizi kuko hariho n'ubu batanabizi ko bibaho ukaca usanga birabaye hari igihe bizokubabaza kuko rimwe na rimwe babikorera abakobwa mu ntumbero kugira ngo bagabanye uburyohe bagira igihe bariko barakora mu banga mpuzabitsina bagabanye uburyohe umukobwa agira mu gihe bariko barangwa mu banga mpuzabitsina none aho sindahatahura umuntu arondera uburyohe none uwo muntu nawe agabanye uburyohe abarondereye urumva abafise iyo mico bavuga bati kugira ngo umukobwa wacu kuko amabanga mpuzabitsina akorwa kugira umuntu aryohe
rero kugira ngo uyu mukobwa wacu aze yigenze runtu ntazashuhire ibi bintu cyane bitume arangwa amanga mpuzabitsina kenshi imbere yuko yubaka urwiwe baca bagenda kuri ku gihimba cy'irondoka cy'umukobwa hariho agahimba gato kitwa clitoris numva ntarongere ndakavuga mu kirundi aho gahimba mugabo abigeme benshi nka bose baba bakazi aho gahimba rero niho gatuma mu bisanzwe umwigeme aryoherwa igihe ariko ararangwa mu banga mpuzabitsina ivyo bita rero nko gusiramu umukobwa baragenda bakakatako umutwe bimwe bita excision mu rurimi rw'igifaransa iyo rero bagakase nivyo birababaza mugabo batumye babagabanije cyane uburyohe uwo mukobwa yozogira bityo rero igihe hariho ibintu vyakorewe ku gitsina cy'umuntu wagiye kubakana mugabo akaba uwundi atabizi ni vyiza yuko abimenya hakiri kare imbere yuko babana kugira ngo yifatire ingingo kuko niyo abimenya baramaze kubana ni bimwe usanga rimwe na rimwe biteye ingorane mu buzima bw'abantu bamaze kubana ndetse muri kazi ugasanga bitumye bahukana kandi ivyo bintu hariho uburyo bw'uko babimenya imbere yuko babana umuhungu ati jewe rero imbere yuko tubana n'umukobwa je sinzokwemera ko tubana ntabanjije guhonja kugira ngo numve ko izo ngorane zabaye umuganga ubona ico kibazo naco ukivuga kwiki kubera ko urumva umuhungu amaze kumenya yuko izo ngorane zibaho kandi akabaza aho umuntu yigeze kubwira ukutubwira uti jewe umukobwa ndamubajije ko yajyamanye n'abahungu ambwira ati sivyo mugabo hakaba abahungu baciye inbox yarambira tujye mukobwa ni sawa je twarabonanye urumva rero umukobwa kugira ngo yemera kubwira ibintu kandi abona yuko byozo have mu kwegera ni ngorane umuhungu ati rero ni byiza yuko nanye nkora uko nshoboye kose nanze shike kuri tere ndabiko ibintu byifashe mwebwe nk'abahinga bico kibazo mu kivuga kwi mbo ivyo si kibazo cyane cyane cyo kwa muganga cyo kibazo cyane social c'imibano mugabo urumva ko namwe muba muri ko mwinjira murafise iyi parti y'imibano kuko mwamubajije imyaka ko hari ibibazo yigeze kugira maladie chronique n'ibindi umva mengo muri ko muramutegura socialement kuko ndumva aho ntimuratangura no nta n'imiti muramuha urumva n'ibintu byo kumutegura kugira ngo amenye ibyo agiyemo ibyo ari byo ashobore no kwifatira ingingo ntimubona yo nta makenga no mugira ko umuntu ashobora kuvuga ati reka nce nduga ku kibazo nategura ati nta makenga mushobora kugira muti aba bantu iruhande yuko Maria ajiba irashobora gusambuka bivanye n'ibyo tuzakubaganiriza umwe akamenya uwundi nivyo nko bivuze aha niturashikaho tumupima niturinjira muri laboratoire nyeze turacari mu gusuzuma ubuzima okay ibi nivyo birashobora gutuma abantu bagiye kubakana bafata ingingo yo kutabana kandi si bibi kuko hako bozosambura baramaze kubana vyo bica bigira ingaruka nyinshi kuruta kubiheba hakiri kare bitaraba niyo mpamvu kenshi tuvuga yuko abantu bagiye kubana n'imiburiburi amezi 3 gushika ku kwezi kumwe imbere yuko babana bigikunda yuko basanze byaratse bashobora kubihagarika barabanza bakaza kwa muganga bagasuzuma ariko uyu munsi ari bibona n'abantu baje kwa muganga kwipimisha ubona baje kwipimisha ku gatandatu kundi gatandatu bazobwira kugenda abo bantu mu byukuri nabo kaba karabaye biragoye ntacubugiki na komite ziba zaramaze kuja abavyeyi baba baramaze kubitegura usanga mu byukuri ari kuza guheza ibwirizwa mugabo ibiva kwa muganga ntacyo biba bikigufashije hanyuma kandi hari n'abandi nabo baza kwa muganga ugasanga mu byukuri ingufu z'urukundo zirarengeye impanuro zo kwa muganga yego abo nabo nyene nta kibazo igikomeye no ko bagiye kubana muri urwo rukundo rwabo bazi kubera aha ico ndiko ndavuga gihambaye no kumenya ukuri ukabana n'ukuri kuko ni ntutangara mu buzima ndangije ibi mu byo umuganga muri cya kiganiro bagirana bakeneye kumenya uyu munsi wa none murabizi yuko hari n'ikigwa cizwe kibivuga yuko abakobwa batubatse ari bafata ya miti yo kugabanya injara nyinshi wanacyakuruta abantu bubatse ibi murabizi yuko navyo birafise ingaruka mbi muri kazoza kubijanye n'irondo rero igihe bariko baraganiriza aba bantu bagiye kuzubakana ibi byose barabiraba
mbega bashobora gusanga n'umukobwa yigeze gukuramo inda 8 muri kahise agiye kubakana ivyo bintu ntabwo vyagiye birafise ico trace vyagize mu buzima bwiwe birashoboka ko umuhungu nta n'ivyazi ivyo bintu azi yuko arose umwana yitonda w'intore kumbe amaze gutwara inda 10 muri kahise uwo muntu nta mwana afise n'ibyo kubigaragara yitwa umwana mwiza muri quartier haciye mugabo ngira ngo n'umudamu inda zagumye zikoro ariko aruta abadamu inda zabo yego rero ugasanga n'umukobwa amaze kuja mu cyumba c'ibagiro incuro zirenga zibiri uwoge kumutwara uzigo n'umukobwa mwiza yigenjeje ubuntu mugabo ibintu vyarayogeye ukiraho nyene muganga abantu umusore araje yituye muganga bazananye n'umusheri wiwe mugabo umuntu wese arazi kahise kiwe umwe muri barazi kahise kiwe kari kabiri katugaruke ku mukobwa ivyo abizi mufise ubuhinga bumeze gute bwo kugira ngo muhoze abo bantu bavuga ukuri na cyane cyane ko nk'umukobwa azi ko yamaze konona ibintu nk'uko abaza ati yotanga n'amahera kugira ngo afatisha akurikirane n'umuntu yovuga amakuru yiwe ya kahise ndashaka kuvuga nti umusore iyo areje umukobwa hariho abantu bashobora kugenda kumwongorera bati burya umukobwa ugomba gutwara yinda yarakuyemo inda imeze 2 3 5 6 umukobwa arashavura akagirira inzigo uwo muntu akuko agomba kumubuza isoko bigenda gute rero uyu mukobwa adashaka amakuru yiwe amenyekana mugabo bari imbere y'umuhinga muganga ashaka kubapima kugira ngo ayo makuru muganga yabakuremwo abafashe bigenda mu bisanzwe igikorwa kibera kwa muganga muri ico gihe kiratandukanye n'igikorwa cy'igipolisi umuganga ntabwo bari karabafata ku ngufu ahubwo bari kagomba ko bamenya ukuri kujyanye n'ubuzima bwabo kugira ngo bafashe kwitegurira akazoza abantu baje ntibaza banategetswe kuza bavuga bati turakeneye kuja kwa muganga nivyo hari ibintu bitoroshe kuvuga igihe muri kumwe n'uwo muntu mugomba kubana kubera utabuzi ingingo yo cafata niyo mpamvu muri ico gihe biba bikenewe yuko umuganga abanza kumviriza umwe ku wundi mwibanga ntangere akamwumviriza akamupima akamuraba kuko hambavu y'ivyo amubwiye hari ivyo ashobora kwibonera umuganga wenyene hari ibipimo akore ashobora kumukorera wenyene biherereye kugira ngo ashobore kubona bimwe bimwe mu vyo ashobora kuba atamubwiye ariko ibindi vyinshi birava muri uwo muntu akamwibwira ati meze ukuntu kuko intumbero y'umuganga ntabwo bari yo kubomora intumbero y'umuganga nga aba ari kugira ngo ukuri ku buzima bwabo kubafashe kubaka akazoza kabo kuko nibabinyegeza mu by'ukuri umuntu bizogira ingaruka mbi nibo nyene ntabwo ari umuganga rero kuvuga ukuri kw'ivyakahise ibi vyabaye ko bivuye mu muryango ashobora kuba ari ingwara yagize muri kahise kuba kayikuye ku muvyeyi akaba yifise arashobora kuba afise ingwara muri zimwe zidakira bakavuga ati jewe bino bintu mu by'ukuri ndahigwaye mugabo urumva ndakeneye kubaka ico gihe rero muganga arahugira ngo amufashe nimba bikunda ko ingene bashobora kubana n'ubwo burwayi mugabo ni vyiza ko uwo bagiye kubakana abimenye ivyo bintu akavyitegurira ejo mu rugo ntaze ashiduke abonye umugore wiwe agwaye cyangwa umugabo wiwe agwaye ikintu atigeze amenya yuko agendana okay sinzi ko ari kubana rero ibi umuganga hejeje kubumviriza ni haca barungika rero muri za nzu zisuzuma bita laboratoire kugira rero bapime berekane uko ubuzima bwabo buhagaze mu buryo bufatika tugiye rero muri laboratoire igikorwa ca laboratoire ni ikihe kuri abo bantu babiri ego aba bantu rero bagiye kubakana baca baza muri laboratoire kugira ngo bapime iyo baje muri laboratoire mu bisanzwe hariho urutonde rw'ibipimo mu by'ukuri abo bantu bategerezwa gupima ariko runo rutonde bivanye n'amikoro iyo abantu baje barashobora guhitamo bakavuga bati amikoro yacu ntatwemera ku bipimo ibi byose ico gihe namba atari banga birazimvye nangahe ibiciro bihava bingora kubera ibiciro bihindagurika bivaye n'ivuriro wagiye mu ivuriro ry'abikorera utwabo riri hejuru canke cyangwa wagiye mu rya leta umva ibiciro birahindagurika mugabo muvye kuvuga ko muri rusangi urutonde rw'ibipimo nza kubabwira abantu bagiye ariko mu vy'ukuri samananiza ku buryo izi mpanuro hamwe bavuga bati je imisore kuko ndazi yuko imaze kuvyumva canke abigeme bavuga bati ubu nariko ntuzogenda gukora mariage
tutabanije kwipimisha kuba ari kwigereza ko ubwo samananiza ibiciro kugira ngo kumbure abashima kino kiganiro bavuge bati tuzomurondera muhinga Emmanuel kuko na cyane cyane ari no mwishira hamwe risanzwe ibipima tubiture mu bisanzwe ivyo bipimo sinovuga karamananiza ariko murabizi yuko amikoro y'abantu ntabwo abantu hariho umuntu naho byo bipimwa ibihumbi 10 birigwa ibihumbi 10 hari umuntu hari abantu batoshobora kuyatanga ariko hari n'abandi bashobora kuyatanga urumva aho bivana no umuntu kundi niyo mpamvu nari mvuze ni utonde gw'ivyo bipimo bikenewe kuri abo bantu uramenyeshwa abo bantu hanyuma bakagenda bagasuzuma n'ibiciro byavyo hanyuma bakavuga bati bino biciro ntitwobishobora mugabo ni mutwereke ivyihuta cyane bakabereka ati bivanye n'uburyo mufise muba murakoresheje kumbure ni mwaronka yandi mwashaka kuzokoresha ibindi igihambaye nuko aba afise umuco w'ivyo yategezwa gupima ivyo yategezwa kumenya kumbure akifatira ingingo bivanye n'uburyo bwiwe ariko ikibabaje cyane ni ukuba uwo muntu atigeze abimenya ko byari bikenewe kuko murabona uyu munsi hano mu gihugu aho tubaye mu by'ukuri abantu bagiye kubakana kubera ukuntu bataza ku mavuriro ngo bamenye ibyategezwa gupima baza bavuye ku bakozi b'Imana abapasiteri n'abashe abo nabo kubera ko badaba bafise ubumenyi buhagije muri ibi bintu babwira abantu bagiye kubakana tigena mupimisha umugera wa sida mupimisha ngo yuko adafise n'imbaraga ivyo bizoba bikwiye ariko mu by'ukuri ntabwo bikwiye ko hari izindi ndwara zinakomeye uyu munsi imbere zinaruta n'umugera wa sida izo zose baba bazirengagije bo bagashira imbere gusa ivyo niyo mpamvu tuvuga tuti si ntibyobaye vyiza yuko ivyo umuntu apimirwa vyotumwe n'umukozi w'Imana ariko umukozi w'Imana arakeneye kumenya arashobora kubwirwa ibyavuye muri ayo matohoza cyangwa muri ibyo bipimo byakorewe ariko iyo ari wo babwiye ibyo baza gukoresha aza kubabwira ibyo nyene azi na cyane cyane ko atabuhinga bifise niyo mpamvu aba bantu mu bisanzwe boje kwa muganga bakumvirizwa hanyuma bakabwirwa ibyo bopimisha ibyo bashoboye gaca babipimisha muti rero bega n'ibiki bopimisha ikintu cya mbere bopimisha kandi gikenewe n'umugwi wabo w'amaraso groupe sange bimwe muri fikira iki kirahambaye cyane kuko hari abantu benshi umunsi babanduza ariko bamaze n'imyaka myinshi y'abantu atazi umugwi w'amaraso w'uwo babaye batigeze babyiyumvira ko cyangwa kuko ntawe bibabwiye ngo baje kubipimisha ariko mu by'ukuri kutabipimisha ntibibuze ingaruka kubera birashika rimwe na rimwe ntivyama ariko ari gihe bishika ugasanga umufasoni umugwi w'amaraso afise uratandukanye cyane no umugwi w'amaraso umugabo n'uko resus mu Faransa iyo rero bitandukanye bigashika nk'akarorero ugasanga umufasoni afise umugwi w'amaraso bita resus negative umugabo nawe afise umugwi w'amaraso bita resus positive bakabana iyo babanye batabizi haba hari ingaruka mbi zishoboka nuko barashobora kubibaruka bakabibaruka umwana afise umugwi w'amaraso positive kubera ko uwo mugwi w'amaraso w'umwana utandukanye n'uwa nyina ico gihe nyina azogira ibibazo by'uko abana azoza aravyara inyuma yaho barashobora kuzovuka barakamye amaraso bafise ibibazo ndetse rimwe na rimwe hari igihe bigera ku mvyaraho abana baza baravuka baca bapfa rero kubera kutabimenya hari abaca baja kwa rumenya jewe mvyarira ikuzimu barandutse canke bakaja mu masenge hariho n'ubundi yise umwana ngo ntimpirangeza Imana arumva ngo ntimuha iramugeza gusa kubera batigeze bamenya bapimisha amenye yuko mu by'ukuri hariho urugezo rumwe batari bahuje ko n'umugabo kujanye n'ivy'imigwi y'amaraso umva rero bikabasaba yuko abantu bagiye kubana ntabwo ari ibipimo bizimvye iki n'imiburiburi barashobora kubikora hanyuma umugwi wa kabiri w'ibipimo ashobora gukora ni ibipimo biraba izi ndwara zandukira biciye mu guhuza ibitsina les maladies sexuellement transmissibles ibi ni vyiza yuko abantu bagiye kubana mu by'ukuri babipima hasi ngombye kuvuga ko ari gupima umugera wa sida gusoya hariho gupima umugera w'igitigo umugwi wa B hepatite virale B hari byo gupima umugwi wa C w'igitigo hepatite virale C hariho gupima ivyo za syphilis ndetse bivanye naho mutumbereye hariho n'izindi ndwara ziyongera aha navuga nk'indwara biterwa n'umugera bita papillomavirus imwe bitera
kanseri yo kubwinjiro bw'itereko k'umufasoni ko nayo nyene yandukira biciye mu guhuza ibitsina aha navuga nk'indwara ziterwa n'umugera bita herpes virus usanga rimwe na rimwe umuntu haba ku munwa haba mu gitsina ugasanga afise ibintu by'ibirute binini binini izi ndwara mugabizi zibiri mpereje ko zirashobora kutihutirwa hano mu Burundi kuca zipimwa mugabo izi za mbere nahereye ko zine no kuvuga umugera wa sida igitigo cy'umugwi wa B n'umugwi wa C hamwe na syphilis n'imiburiburi abantu bagiye kubana byo baye byiza babipimishije hanyuma hari no gupimisha imbanyi n'ivyo ariko mu by'ukuri iki kubganje ntigifise ingufu cyane gose kubera kiretse mu gihe iyo mbanyi yo batatewe no mu bagiye ariko kubga abakozi b'Imana baba bakeneye kumenya kadafise imbanyi icyo nacyo kirajya mu bipimo dupimira abo bantu iyo couple kugira ngo bashobore kumenya yuko atoba yibungenze hanyuma hariho n'ikindi gipimo tubapimira cyitwa electrophoresis de l'hémoglobine icyo gifasha kuraba ko umwe muri abo canke bose batoba bafise indwara zimwe zandukira hako hariho ubwoko bw'indwara zandukira ushobora kuyandura warayivukanye mugabo ntibigere werekana ikimenyetso na kimwe ariko igihe muhuye n'undi muntu nawe nyine afise indwara nk'iyo aha navuga natanga akarero nka drepanocytose mubona turafise abantu benshi bayigwaye igihe iyo ndwara wayivukanye urashobora kuvuka uterekana ibimenyetso hanyuma ariko igihe uhuye n'undi muntu ukaza kubana n'umugabo nawe nyine yarwaye yafashwe n'iyo ndwara iterekana ibimenyetso ikibazo muzoga nuko mu bana muzoza kuvyara rero muzoca muvyara abana azoba harimwo abana bagwaye iyo ndwara yerekana ibimenyetso kandi rero iyo bagwaye iyo ndwara mu by'ukuri biragoye ko umwana azokwama agwaragurika ubuzima bwe bwose hanyuma rimwe na rimwe hari igihe atarenze imyaka y'ubukure no kuva 18 usanga rimwe na rimwe abana baca bapfa imbere ko bayirenza birashobora gushika bakayirenza sivuze ko baca bapfa mugabo ubuzima bwiwe uwo mwana azokwama agwaye kubera iyo ndwara yavukanye azokwamira kwa muganga rero nk'ivyo ni byiza yuko abantu bagiye kubana babimenye bakabipimisha hari n'ikindi kibazo ucabagiye turazi yuko abariko bagiye kubakana ahanini amaso abatumbire ko kushinga umuryango nabo burya ntibaba bavuze umugore n'umugabo babashaka kurondoka yavuze rero irondoka rijanye n'amagara meza n'ivyo mwavuze ariko kandi n'ibibondo bikajamwo hariho umwe muri abo abafise nk'ingorane z'ubugumba nazo muraheza mukabafasha kuko niho numva ruzingingata kuko bishitse ntibaronka umwana murabuzi abarundi mu migenzo yabo iyo umuntu atabyaye wasanga ari umukobwa atabyaye wasanga mu rugo afashwe nabi bakamuturatuza bakamwirukana ugasanga nta hakacira afise umugabo nawe atabyaye umugore akamucinyuma akaja hirya kurondera hari ico abo bantu mubafasha yego ico nagira mvuge nk'igipimo ca nyuma nani bagengera ngo kuvuga yuko abo bantu barabakorera ibipimo byo kuraba mu by'ukuri yuko atakibazo bafise mu bijanye n'ivyirondoro yego yaba ku ruhande rwo umukobwa yaba ku ruhande rw'umuhungu ariko impamvu ntabishize mu vya mbere vyihuta ni kubera ko biri mu bipimo bizimvye cyane biri mu bipimo bizimvye cyane mugabo nk'abantu bafise uburyo bagomba kubana ni vyiza yuko navyo nyene babikoresha laboratoire irafasha rero aho mu gupima yaba umufasoni yaba ntabara yabo umufasoni no musore bagiye gushinga urugo bakaraba mu by'ukuri yuko ibijanye n'ivyo kurondoka atakibazo bizobatera ndumva ari ibintu bikomeye cyane inshuti namwe bakunzi muri kumudukurikirana murumva yuko uyu muhinga ariko yatugurura ubwenge byumvikana ko muganga cyangwa muhinga wanonose ibyo gupima indwara hari pourcentage hari urugero rutari ruto rw'ingorane zamazishikira abantu bubakanye bataciye kwa muganga zaturutse kuko kuntu batamenye cyane gose kuko mu by'ukuri murumva yuko abantu burya bibaza ko bamenyanye kubera ko bakundanye igihe kanaka mugabo bamenye uruhande rumwe kuvuga ibijanye n'inyifato gusa abantu rero bitaho kumenyana ku bijanye n'ivy'inyifato gusa mugabo benshi usanga batitaho kumenyana ku bijanye n'ivy'amagara yabo ugasanga umuntu afashe imyaka 3
mwari mu rukundo no muraheka aramwiga inyifato uko ameze ni vyiza mugabo ugasanga muri iyo myaka 3 yarananiwe no kujana aho gusuzuma arabe ibijanye n'ivy'amagara yiwe navyo uko bimeze wakitaho gusa ivy'inyifato ko ari umwana mwiza ko ataha kare ko adasamba cyane mugabo ntigere yitaho ivy'amagara yawe kandi navyo bifise ingorane muri kazoza. ubu turashobora kwifata neza ariko ugasanga amagara yawe ntiyifashe neza bigatuma n'ubwo rwawe rutifata neza. Murakoze rero turiko twegereza ku musozo w'iki kiganiro nashaka ndakabaze rero ni nk'izihe ngaruka muri make uvuga ati abantu batipimishije bashobora guhura nazo aho ugerageje kubwira abantu badufatiye mu kiganiro hagati mu by'ukuri ugerageje kugira senteze. Ego mu bisanzwe byinshi nabivuze iyo abantu bafashe ingingo yo kubana uko nyene batazinanye ivy'amagara yabo ingaruka mbi nyinshi. Ingaruka ya mbere no kushobora gusanga umwe muri bo yaragwaye imwe muri za ngwara zandukira bivanye biciye mu guhuza ibitsina batikingiye kumva abantu bazokwama bikingiye ko bagiye kubana no kuvuga ko mu gihe umwe muri bo yabagwaye izo ngwara azoca zanduza ubundi kandi rimwe na rimwe hari gusanga ari ingwara zidakira cyangwa ari ingwara zikira mugabo zitwaye uburyo burebure. Rero iyo ni ingaruka mbi ya mbere ko bashobora kwanduzanya ingwara. Ingaruka mbi ya kabiri ishoboka ni ugushobora gusanga hari ingwara zo muri kahise bagize ariko umwe muri bo akaba atigeze azimenya zikazoza guseruka ari uko babanye bityo ugaca usanga umuntu aratangaye ati ibi bintu wari usanzwe ubifise kubera ko atigeze abimenya. Ingaruka mbi ya gatatu ni uko hari ibintu biba byarabaye muri kahise cyangwa ingwara zishobora kuba zaramubaye ugasanga ziratumye uwo muntu ataronka ikibondo bityo ugasanga umunezero wo mu rugo uratosekaye kubera kubura ikibondo kandi bitewe n'ibintu mwari kumenya hakiri kare mukabikosora nimba bishoboka gukosoka canke mukabana navyo mubizi kuko ububabare ugira bw'ikintu utigeze umenya buratandukanye n'ububabare wogira bw'ikintu wagiye uzi. Ego ivyo hanyuma rero hariho n'izindi ngaruka mbere zijanye n'umubano mubi ushobora kwaduka mu gihe hari ikintu kibaye utaruzi utari witeze ugasanga umuntu aragwaye ikintu yarakigurishije nk'akarorero gasanzwe ugasanga nk'umuntu agwaye intandara ntivyoroshe ko abikubwira ati mukunzi wanje ndagwaye intandara igihe ziba zifata nkikubita hasi ivyo ugasanga ntaco akubwiye hanyuma kumbure kuba ko mutaciye kwa muganga kugira ngo bamusuzume amubaze gatangwa aragendana n'ibiki bashika mu rugo mu ndwi ya mbere ukazibona ibintu biramufashe bikubize hasi nivyo kubera mufise urukundo muzobandanya mubana mugabo hari agatosi kaba kaje kumbe natwaye umugore cyangwa nagiye ku mugabo afise ingorane urumva rero kumbure hari n'ububa yari yaranse umusore afise ico kibazo akibaza ngo atwaye n'undi akomeye gasanga afise yangwara kubera ko ntiyigeze abimenya. Rero urumva ivyo byose hariho imijyano hariho kutabonana neza mu rugo bica byaduka bivanye nuko ivyo bibazo byose bijyana n'amagara y'abantu bitizwe imbere yuko mu bantu. Mbega nkuko mwavuze yuko umusanzwe mufise mukorera mu gisata cyo gupima indwara mwebwe muri ico gisata cyanyu nk'uwo barondera namwe murashobora kumufasha canke muca murungika ku bitaro. Iyo ushimye kuza gupimisha mu bisanzwe nkuko navuze ni byiza yuko ubanza kubona n'umuganga kugira ngo babanze barabe kuko hariho ibibazo bimwe bica bipimirwa muri laboratoire bikerekana ubuzima bwawe kuko buhagaze ariko hariho n'ibindi bibazo bijanye n'ubuzima bwa misi yose bwa kahise bidashobora gupimirwa muri laboratoire nk'akarorero igihe usanga uwo mwigeme yaragize bya bintu nababwiye vyita circoncision baramukase kaka ivyo twe ntuza kubipima muri laboratoire kuko niyo bari muri cya cumba basuzumiramo consultation bagana n'umuganga ivyo bintu azobimenya no kuvuga ko abo bantu bagomba kubanza kubonana n'umuganga hanyuma agasuzuma bijya byose akaraba ibiro vyiwe akaraba mbega nta tabi asanzwe anywa mu buzima bwa misi yose nta biyebera mutasanzanwa mbega nta ngwara abavyeyi biwe bari basanzwe bagwaye zandukira nta ngwara zimwe zimara igihe kirekire bita chronique asanga ivyo byose umva bibanza kubera hariya no kuvuga ko abantu bifuza mu by'ukuri gukurikirana amagara yayo imbere ko bafata ingingo yo kubana cyangwa imbere ko bategura urubanza wo kubana jewe no bantu bariko bashika kw'ivuriro ino consultation baca muri laboratoire bagapima ivyo bipimo byose ariko gusa kubera ko mwavuze ko turiko turegeza gusozera abantu bagomba kumenya neza yuko
nimba bagomba kumenya ko amagara yabo yifashe ahantu hambere boja kurondera yuko bubaho umuco ku byo bipimisha si kwa pastori ahubwo ni ku muganga ni ku muganga. Murakoze cyane. Ego inshuti namwe bakunze dusa n'abagira barangize dusabe umuganga asanzwe ari umuhinga yababwiye ko yanonosoye ibijyanye no gupima indwara. Rero nakahe kajambo wabwira abariko bakura iyo n'imisore n'abariko bitegura kuzishinga muri rusange? Ego murakoze. Ijambo nabatekerera rya mbere nuko ubuzima bwabo bwa kazoza ni burebure cyane kuruta ubwo bamaze babana. Kutamenya ubuzima bwabo ko buhagaze ubashira mu bibazo by'igihe kirekire kuruta ibibazo bojamwe mu gihe bamenye ukuri. Kuko nimba bafise ubwoba bw'uko uhava usanga bitumye batabana, uwo mubabaro uba mutoya kuruta uwo bazogira ntibabana ubuzima bwabo bwose muri ivyo bibazo. Ni ukuvuga ko umuvyi kuvuga ko ni vyiza yuko baza kwipimisha hakiri kare imbere yuko bashobora kubana. Hanyuma kandi ndabamenyesha yuko amagara yabo igihe bamaze kubana ntabwo abakira yabo gusa, arafise n'ingaruka ku bazobakomoka. Kuko murabizi yuko umwana ni camwa cy'abavyeyi babiri. Ubuzima bwiwe bwose buhagaze navuga ngo ni resulta y'ibintu bibiri vyahuye. Nimba mwebwe mu by'ukuri hariho ibibazo hagati yanyu, mumenye neza ko ibyo bibazo si byanyu gusa, muri kazoza muzobiraga n'abazobakomoka. Rero mwiyumvire ku mwana azovukana ikibazo gitewe na mwebwe kubera ko mutakimenye hakiri kare kandi mwari kubikosora hakiri kare. Numva ko ikibazo cy'amagara y'abagiye kubakana ni ikibazo cyabo ariko kandi n'ikibazo cy'abazobakomoka. Ivyo bituma bashobora gufata ingingo nziza imbere yuko babana zo kubana. Ariko mumbabarire naho mwavuze ko mbwira abagiye kubakana, ariko cyane cyane hari abandi bantu bakeneye ijambo ryo nababwira cyane cyane abakozi b'Imana. Mu by'ukuri abakozi b'Imana kandi mwabagarutse ko cyane kubera barafise uruhara muri bino bintu. Yego, barafise uruhara rukomeye rwose kubera aho tubaye henshi. Jewe ndamaze guhura n'amakankayo menshi aho nabo bantu barungitswe baze kwipimisha ibyo bintu bibiri nababwiye. Iyo basubizanye inyishu hariya umukozi w'Imana agerageza kuzibasobanura. Mu by'ukuri umukozi w'Imana ntajejwe gusobanura inyishu zo kwa muganga. Uko iyo agerageje kuzisobanura hari igihe ashobora kuzisobanura mu buryo butari bityo akavuna umutima w'abantu bagiye kuzobanura. Abantu bagiye kuzobanura bakwiye kumenyera yuko inyishu z'ibyo bakuye muri laboratoire bisobanurwa na wa muganga yabakiriye akababwira ati bimeze uko n'uko. Kubera jewe ndamaze kubona abantu basubikiye urubanza rwabo kandi babahoye ubusa kubera ko umukozi w'Imana inyishu bakuye muri laboratoire zamugoye gutahura. Bityo ntahamagara umuganga ngo amufashe agahita afata ingingo yo kuca umutima abantu bari bagiye kuzobana. Rero abakozi b'Imana mu by'ukuri barungika abantu baje kwa muganga babonane n'abaganga babatuma ibipimo bikwiriye ko hari ibindi bari bakeneye mu umukozi w'Imana atazi. Bityo baze bababwira ati twe twaripimisha ngibi twe twasanze bimeze neza. Kandi mu by'ukuri ibyo bintu biraba cyane cyane abubakanye rwose gusumba uko bifata urusengero n'abanyeshengero. turakengurukire inshuti namwe bakunzi b'imbonesha kure GCTV mwariko mukurikirana ikiganiro. Twariko turabira hamwe uruhara amalaboratoire canke amazu yo gusuzumiramwo indwara afise kubagiye kubakana. Twagerageje kuganirirwa ibitari bike kandi vyakoze ku mutima ya benshi. Nanje vyankoze ko muganga yadu kawi kabisa aravuga ati uburyo bari ingorane abantu bagwamwo bazitayemwo kubera ko gusa batagiye kubaza uko amagara yabo ameze. Musore ufise uwo mukundanye nawe migeme umenye yuko iyo myaka mumaranye atacihuye uriye ko n'amagara ayumwe muri mwebwe no kuja kwa muganga bakabarabira uko ibintu byifashe hanyuma bagafata ingingo ku giti cyabo. Ndabakegurukire rero kuko mwabanye natwe, ariko kandi muganga tuzosubira tumutubire ku kiganiro tuzoba turiko turarabira hamwe ikijanye n'ikoreshwa nabi iry'imiti n'ingaruka mbi zavyo ziberekeje. Murumva yuko ari umuntu yabanye ngaha natwe kandi azobandanya agaruka muganga canke muhinga Emmanuel. Ndakwakiriye kandi ubundi munsi nibaza ko uzonyitaba. Nta kibazo cyane.
Ego tukengurukire rero mwari kumudukurikirana kuri JCTV murashobora kwandika JCTV mukaca mugira subscribe canke s'abonner mukandika commentaire hanyuma mugapartage iki kiganiro kugira ngo gishike kuri benshi bashoboka murumva yuko ariko atubwira ibintu bishobora gukiza amagara y'abantu bigashobora gukiza ningo ziyiye kubakwa kandi zobaye mu muriro ugasanga ibintu biragenze neza kumbure hari n'indwara bashobora kuca babarungika kwa muganga bakazivura imbere y'igihe tubakengurukire rero naho gutaha